Tuvuye mu rugendo twafashe twerekeza mu gihugu ca Botswana, aho rwari urugendo twari twatumiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Botswana kugira ngo duhanahane ivyiyumviro na cane cane ico bita mu gifaransa échange d'expérience mu bikorwa dusanzwe turangura vya misi yose muri rya shirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika rijejwe iterambere OPEDAD. Twaraganiriye bitandukanye dusanga duhuriza kuri vyinshi na cane cane biciye mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere ngaha mu Burundi, nawe yabicishije muri fondasiyo yiwe. Fondasiyo yiwe isigura ngo guheka umwana mu mugongo, nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu na cane cane arashira imbere kwitwararika abigeme batwara imbanyi bakiri bato, na cane cane ko twace tugendera kw'ivuriro risanzwe rifasha abo bigeme baba batwaye imbanyi. Igikuru twahabonye nuko barabakurikirana na cane cane kugira ngo bakingire ubwandu bw'umugera wa sida abana bavuka, na cane cane no kubaha n'impanuro n'ingene bokwifata inyuma yo kwibaruka, ari nk'abakiri hagati amashure bakayabandanya, ndetse no gukomeza ibiganiro hagati y'abana n'abavyeyi, kuko hariho abana bibungenga gaca musanga imiryango yabaciye yabirukanye, no kubaha indemeshanyo yuko ubuzima butaba buhagaze, gusa ko boca bagira indero nziza kugira babandanye amashure, babandanye n'ibikorwa vya misi yose. Jewe ico nace ndahakura ngaha mu gihugu cacu, vyace bimpa iciyumviro yuko hariho abana batwara inda z'ibitwarire bagaca binyegeza ku buryo n'abaganga batabakurikirana bihagije, bigaca bituma wa mugera wa sida urandagata muri ubwo buryo, kuko umwana avuka atakingiwe bihagije. Nico gituma ntamboneraho no guhamagarira abavyeyi kubandanya ibiganiro vy'ihaziko hagati y'abana n'abavyeyi, ubwa mbere kugira ngo birinde gushurashura, kugira abana bihangane bagumane ya ndero, hanyuma uwagize umwifato utabereye akagwa muri urwo rudubi, yuko umwana batoca bamwangaza, bomuba hafi hanyuma bakamukurikirana kugira ngo abandanye ubuzima, kandi bica bituma umwana asubira ku murongo bamweretse ivyo yaciyemwo ko atari vyiza kugira ntasubire kubigwamwo. Ndabivuze nk'uwagendeye iryo vuriro, aho nasanga hariho nk'umuntu nagenda baza nti none wewe umwana ni wa kangahe? Aca avuga ko agira kane, canke ugasanga agira kane ku bagabo batandukanye, bisigura ko umwana bamwangaje aca aja muri izo ngeso mbi, uwo ari we wese agasanga nyene ariko aramusambanya, kandi baca baja no mu biyayuramutwe kuko n'umuryango uba wabahevye. Rero twobaba hafi kugira ngo tubahe impanuro zo gukurikirana imbanyi kwa muganga, na cane cane ko tubona umugera wa sida wase kuranduranwa n'imizi ntubandanye uduga muri ubwo buryo. Hama ikindi naco twabonye, ndazi ko muhava mubimbaza, reka ndabitange, muhava muvuga muti none ko twababonye mwambaye umwambaro umwe, vyari biki? Zari uniforme z'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu babiri? Oya, ni umwambaro wambara abakenyezi bubatse. Mwabonye ko nari nafunze igitambara, baca barakimfungira neza, barafuka amatwi, barafuka hanyuma n'uburengete hejuru, bisigura yuko ngo umukobwa agiye kubaka inabukwe aramwambika igitambara agafuka n'amatwi, bisigura ko kizira kumviriza amabwire yo hanze y'urugo, yuko wari gufuka amatwi ukubaka urugo rwawe atabihuha biva hirya no hino biza kukumena umutwe. Hama kirya naco co kwifuka, bisigura yuko wifuka ufukira ku mabanga y'urugo, kizira ko ivyo mu nzu bisohoka hanze, abo hanze bakabimenya.
biguma ngaho muri mwebwe nyene. Urugendo bwagenze neza, urabona ko twashitse amahoro, muri make nico catugenza. Hama navuga n'abatwemeye ko azoza ngaha mu Burundi turamutsa, azotugendera, nico gituma natwe twomwereka imico y'Abarundi